haraheze iminsi umukuru w'igihugu avuze ko ikibazo c'igitoro kigiye gutorerwa umuti kandi ko yatanze amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika kugira haboneke ibitoro mu buryo bwihuta. Ikibazo abantu bibajije ni none ayo madovize yahawe bande, izo miliyoni 20 z'amadolari zahawe bande. Haheze iminsi umukuru w'igihugu yarongeye ati abo bazana igitoro bararonse amadovize mu kwezi kw'indwi ariko vyarabananiye kuzana igitoro. Haheze iyindi minsi abarundi bumvise ngo noneho REGIDESO, ishirahamwe rya leta rijejwe gutanga amatara n'amazi, ishirahamwe riri mu ngorane ntangere z'ubutunzi, ko ari ryo ryatumwe kurangura ico gitoro. Vyongeye REGIDESO iremeza yuko izobandanya izana igitoro mu gihe leta izobisaba. Umukuru w'igihugu yarasubiye ati ikibazo c'igitoro ngiye kucifatira mu minwe. Abantu bakibaza ibibazo vyinshi bati none umukuru w'igihugu agiye gusubirira bahora barangura igitoro hanze, abahora babirangura kandi bemerewe n'amategeko bo bazokora iki? Vyarabananiye canke barananijwe? Nkuko mubizi mu Burundi hari amashirahamwe 7 canke 8 yemerewe na leta kurangura igitoro hanze. Haraheze imyaka ayo mashirahamwe amwe arangura igitoro kandi atangorane. Kuvuga rero ko ayo mashirahamwe bayahaye amafaranga akanka kurangura igitoro, ko ahubwo amwe yahisemwo kukinyegeza, nta numwe abitegera. Nta numwe kandi ategera ko REGIDESO ariyo yoba ifise ubushobozi bwo kurangura igitoro. Nkuko mubizi hariho itegeko rya perezida rishinga ibikenewe kugira ishirahamwe iryo ari ryo ryose ryemererwe kurangura no gucuruza igitoro. Umuntu akibaza ati none REGIDESO ivyo bikenewe irabikwije? Nashaka kuvuga yuko ikibazo c'iringanizwa ry'ivyerekeye igisata c'igitoro birimwo igifungu cinshi. Nta numwe ategera ingene idandazwa ry'igitoro ryakwa abikorera ivyabo babifitiye uburuhusha bigahabwa ishirahamwe REGIDESO, akaba ari naryo rihabwa ayo mafaranga y'amadovize kugira rishobore kurangura igitoro.